Bakunze bibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane SALOCOM TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so NSHIMIRIMANA Innocent. Bakunze bibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane SALOCOM TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turasangira iri jambo dukura mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igimba ni ca gatandatu, turava ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa kane. Yesu abihaniza ngo ntibakoreshwe ivyiza no gushimwa n'abantu. Mwirinde ntimugakorere ivyiza vyanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe. Nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mwijuru. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyadya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico kuryo kwawe gukora, kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Yesu ahabwa icubahiro. Mukunzi uri kurankurikirana, ushobora kuba uri umwe canke muri beshi. Muri uyu mwanya turagomba gusangira iri jambo rivuga ngo inzira igushikana mu mugisha. Inzira igushikana mu mugisha. Aha Yesu Kristo yariko yigisha, ahanura abariko baramwumviriza canke abo bari kumwe ingene bakwiye kuba abantu, ivyo bakora vyose badakwiye kubikora ngo kugira ngo abantu babashime canke ngo bagaragare. Yariko arabamenyesha neza yuko ico bakwiye gukora atawundi muntu numwe akwiye kubimenya uretse uwuba yakoze ku mitima yabo akabarongora ico bakwiye gukora, abo bakwiye kugikorera, aho bakwiye kubikorera, aho bikaba ari ryo banga ryabo hamwe na Data. None iyo nzira igushikana mu mugisha ni iyihe? Iyo nzira ni ibanga. Ibanga niyo nzira igushikana mu mugisha. Aha Yesu Kristo arababwira ati mwirinde. Yari nk'impanuro ariko arabamenyesha, ariko arabaha ati mwirinde ntimugakore ivyiza imbere y'amaso y'abantu kugira ngo babashime, kugira ngo babakomere amashi, kugira ngo babagomwe, atariko mubikorere mwibanga. Ati abakora ivyo baramaje guhabwa impera. Ariko kuri umurongo wa gatatu acavuga ngo ariko weho ngo niwagira ubuntu ngo ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico kuryo kwakoze. Nukuvuga yariko ahamagarira aba bantu kugira ngo bagendere muri iyo nzira y'umugisha, ari ryo banga, kugira ngo Data wo mwijuru abakorere ibidasanzwe, atange ingero, atange impera. Mwene Data, akenshi turafise amasezerano menshi y'ivy'Imana iduhamagarira, y'ivy'Imana yatubwiye, muga kenshi ntitubibona. Uyu munsi ndakuzaniye utahure iyi nzira, uyigenderemwo, uyicemwo, inzira yo kugira ibanga. Ibanga. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitwishushanye n'ivy'iki gihe. Aho iki gihe ikintu cyose gikozwe ariko mugaragaro arahabona. Ariko bamwe baraciye umugani ngo umuntu arahisha utwiwe atatwivye. Ngiyi inzira igushikana mu mugisha, ni kugira ibanga. Bibiliya iratwereka neza abatwitangiye imbere.
ni benshi cyane. Nobereka uwitwa Esiteri. Esiteri yagize iryo banga igihe Moridekayi yari yamubwiye ati ntuzuhirahire uvuge ubwoko bwawe, ntuzuhirahire uvuge umuryango wawe kugira ibanga, vyatumye intebe y'ubwamikazi ayitsindira. Kubera iki? Yagize ibanga. Uwundi nawe ni Samusoni. Mu bitangaza bidasanzwe yakoreshejwe, harageze igihe ibanga ararita, abwira Delila impamvu ituma akoreshwa ivyo akoreshwa. Arabivuga neza ngo amumenera impuri. Tubibona mu Bacamanza igihimba ca 16 umurongo wa 17 ngo amumenera impuri. Ubwo nyene vyari birangiye, ngo yamusinzirije ku bibero aramumwa. Iherezo ryabaye ribi cyane. Nabivuze kuri Esiteri nawe tubibona muri Esiteri igihimba ca 2 umurongo wa 20 aho iryo banga yari zigamye. Mwene data unkurikiranye, ndaguhamagarira ubu umuntu w'ibanga. Iyi niyo nzira igushikana mu mugisha. Ibiro birafise ahantu biva. Iryo banga riva ku mwami wacu Yesu Kristo. Ukaba utaramwizera, umwizere agufashe, agushoboze kuba umuntu agira ibanga kandi ukarizigama, ugakomeza kugendera mu nzira y'umugisha. Ndagusengere wewe utari bwakizwe, usubiranemo nanje iri sengesho. Uti mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye, umbera umwami n'umukiza ubugingo bwanje. Mpisemo kugendera mu mpanuro watanze yo kuba abantu bibanga, kugira ngo umugisha wasezeranye ndawugenderemwo. Aho uzozira no gutora bawe, nanje nze noyiyumvemwo. Vyaturishije akanwa, vyizeresheje umutima. Mu izina ryawe ryera, amen. Nawe wari warakijijwe, ngomba kugusengera aho uherereye, kuko ngo ugendere muri iyi nzira yo kuba umuntu w'ibanga. Mwami Yesu, ndakweretse umuvukanyi dusangiye iri jambo. Kubwo kwizera ndamusenge ngo umukomereze mu nzira y'umugisha, abo umuntu w'ibanga, kugira ngo umugisha wose umuteguriye awushikemwo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turarangije. Yesu abahezagira.